amafaranga mvamakungu numva ko ari mvamakungu nyine mu kibuga cy'umugani ngo utabonye abasohoka ntabona akinjira. Iyo turushaka rero ko turonka akinjira mu Burundi tudafise agasohoka. Amafaranga mvamakungu yategerezwa kunyurana n'isohoka ry'amakungu yagiye kuyarondera, ariko rero siko bimeze. Rero cyo sigura ubukene bw'amafaranga mvamakungu. Nagenda iharuro rimwe n'aba bamenyesha amakuru n'abanditsi z'abantu nabo bayisunga kugira ngo batahure ikibazo. Aya mafaranga mvamakungu tuyakoresha mu kuriha idandazwa ry'amakungu kwihangira. Dufatiye ku biharuro by'umwaka w'2022, idandazwa riva hanze ryinjira mu Burundi rifite agaciro k'imiliyaridi n'imiliyoni amajana 60 y'amadolari. Miliyaridi n'imiliyoni amajana 60 y'amadolari. Bari amafaranga twarishe n'amahera mvamakungu y'amadolari y'agaciro k'idandazwa ryinjiye mu Burundi. Turavye natwe ibyo dushora mu makungu ni miliyoni amajana 2 hafi umunani gusa. Miliyoni amajana 8. Tumubwira miliyoni amajana 8 z'amadolari dukura mu dushora hanze mugereranye n'imiliyaridi n'imiliyoni amajana 260 turi idandazwa dukura hanze. Muce mwumva rero icyo gihengeri kiri hagati y'amadolari dukeneye kugira ngo tukure idandazwa hanze n'amadolari dukura mu dushora hanze. Nicyo gisigura ubukene. Nuko kwezi twigabuye mu kwezi usanga ukwezi dufatiye ku mwaka dukeneye amadolari miliyoni 105 mu kwezi miliyoni 105. Mugabe ibintu dushora hanze ukwezi ibingana gato miliyoni 10 gusa. Tumubwira miliyoni 10 ku kwezi twebwe turonka mu dushora hanze duteraniza akawa n'ibyayi n'ibindi dushobora kugira ngo dushobore kwihangira idandazwa. Hanyuma yavuze n'ikibazo kijyanye n'icyayi, abari mu cyayi n'ikawa ubyoyiza amayangaraguzi. Icyayi n'ikawa amahera y'agaciro biduha ntadufasha no kuriha idandazwa ry'ukwezi kumwe, kuko byose ari ubuziranenge. Dufata umwaka w'2022 biduha amahera y'abanyamerika y'amadolari angana n'imiliyoni 76 gusa. Ugereranyije na za miliyoni 160 ku kwezi. Icyayi n'ikawa dushora hanze ku mwaka wose. Nk'ubu twafata icyayi n'ikawa byagurishijwe mu 2022 twabika niyo dufasha gusuma ibintu hanze biri ku kwezi kumwe. Urumva yuko rero dufise ikibazo gikomeye cyo kuronka amafaranga mvamakungu. Icyo rero gisigura ubukene. Icyo gihenge rero kiri hagati y'ibishora hanze n'ibyo tugura hanze ni n'amahera y'agaciro acazana mu zindi nzira, mu nzira z'imigambi y'abafashanyo na leta no mu nzira z'imfashanyo n'abandi bashora ibintu mu bisho bashobora kumenya ibyo bashoboye hanze. Ariko n'ubwo yuko ari ikibazo gikomeye rero naho nagira ni abamenyesha amakuru n'abanditsi n'ababwiza tunga cyane bahanga amaso leta muri bahe amafaranga y'agaciro nk'aho umenga leta yofata amafaranga y'Abarundi ikajyana muri Amerika bakayivunjira ikazana amadolari. Leta ivunjisha Abarundi ikagenda kurondera hanze amadolari. Iyo sigura rero ubukene kubona kuko dukoresha ibintu tudahingura mu Burundi, dufungura ibintu byinshi tudahingura mu Burundi, tugakira kwigura n'amafaranga kandi rero uko umwaka ugenda niko bigenda biyongera. Kuko avuze imiliyaridi 1,6 umwaka imbere yaho bakoresha imiliyaridi 1,500. Kuko ari miliyoni 200 ziyongera ku mwaka. Ubu nyuma y'umwaka w'2023 uzasanga tugeze ku miliyaridi 1,500,000 hakenewe miliyaridi kurangiza. Bigenda abantu rero ko twiyongera tuba dukeneye ibintu niko mahera mvamakungu bikenera kuguma ari menshi. Ni rero bituma haba ubukene. Ibyo kuvuga yabuze ngo hakorwa iki? Icyo kuvuga ni twigore turi kirakora kugira ngo tugwize umwimbu hagati mu gihugu, tugabanye
ibyo dukura hanze utwigoro two gufasha urwaruka guza umwimbu gufasha abakenyezi baguze umwimbu guza umwimbu mu burimyi gufasha ariko kugira bashinga amahinguriro ahingure ibintu dusuma hanze dushobora kwimura mu gihugu tugabanye ibintu dukura hanze igira kabiri ni ugushyira ingufu mu bintu twoshora hanze kugira ngo dushobore kuronka amahera y'agaciro kugura ibyo dukuye hanze haba ikindi nacyo ni uko kubera yuko tuyifashanya dukoresha amahera menshi aza mu bafashanya n'igihugu cy'u Burundi twabishije inshuro nyinshi mu migenderanire myiza n'ibihugu bifashanya mu Burundi n'amashami mpuzamakungu n'isi yose mpuzamakungu FMI banki y'iterambere ya Afurika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu afasha mu Burundi kugira ngo y'amafaranga azanana n'imigambi cyangwa imfashanyo cyane n'amadeni ayo mahera yose bamakungu ishobora gushikana ibibazo n'igihugu kugira cyane itanga rero aze gusubiriza ikindi cyakazi n'ishora hanze iradiyo televiziyo RTBB ni Bwiza ry'Uburundi bwiza